Okay, yes. Reka ndabaramutse ndabipfuriza amahoro y'Imana n'abantu maze yongereka amagara meza n'amafaranga. Tugoye kaze cyane kuri Agaciro Media, je nitwa Omdi Shanyuma, ariko bagenzi no munsi hari kiganiro tugiye gukora kandi ugiye gufata kanya ndagusabe ufata kanya ugire neza ubitahure. Ufata kanya wicare wige. Irwanda yo kwiga niteka abagenzi igihugu. Murazi ko nayo Agaciro Media tukuze kuzunguruka ahantu henshi mu gihugu tukazana ububwenge n'ubumenyi byinshi by'abarundi, ubuhinga, ama innovation, ama découverte atangaje. Ngira ngo n'ama innovation hariho abayagezeko. Rero bagenzi uno munsi n'ikiganiro c'umujene ku myaka 23 myaka 23 yonyene yashoye gukora systeme ishobora gukoreshwa n'igihugu ibiturire bikaba bifuditse. Ikijanye na service ziri rapide donc ziri express zikaba zibonetse bizongohera yemwe abarundi basigaye basaba ama passport akariha obere agasaba ama document muri commune cyane muri province cyane mu bushiranganje yibereye hari muhira. Iki nico gihana tugiye gukora, reka tubasabe mufatakanya tugiye kurikire. Tubahaye ikaze bagenzi uno munsi bagenzi nkuko muzi dukunze kurondera incabwenge abantu bafite ivyo badusangiza bishobora kugira akamaro wewe udukurikira bishobora kugira akamaro igihugu muri rusangi. Uno munsi nzanye incabwenge bagenzi je mvuge ko ikomeye cyane, muramona ni aracari mutoya ariko ntakarishe narengeje. Azanye systeme ishobora gufasha guhagarika ibiturire, ishobora gutuma ama service aba express donc aba rapide akanyaruko niyo mwe Elvis sanzwe bakireye systeme ngira ngo ishobora mbirangira no kubiga igihugu yitwa e-civil Burundi. Monsieur Elvis tukuramutse cyane. Yego murakoze cyane. Tuvuze Elvis umwidondoro nyezina wiwe nibaza ko uwo twavuze udakwiye. Ninde? Tuvuze Elvis niyo mungere. Ushobora kunyita uko ushatse bivanye naho nsanze. De preference uko navutse abavyeyi banyita ni niyo mungere Elvis. Ariko muri kiza cha programmation beshi akabanze kwizina rya Elvis programmer. Yeah, aho no kuvuga ndavuga nko ku ma platform agiye atandukanye. Kuko apareyo ngaha mu gihugu nsanzwe ndi mu programmer au niveau international. Ma platform agiye atandukanye atanga ama service bijana programmation informatique. Aho no kuvuga gusanga programmer bashobora kuyarogisa bagakira ama compte hama bagashaka gutanga ama service agiye atandukanye mu gisata cha programmation informatique. Abenshi bakabanze kwizina rya Elvis programmer, programmer web full stack. Tuvuze full stack zishaze izindi siguro nyinshi kuko no kuvuga hariho na bamwe makunda kwibaza ati none mbega wewe ivyo bintu ubikora gute uri wenyene. Byose bifisa bishingiye muri iryo jambo full stack developer. Aho no kuvuga tuvuze developer full stack no kuvuga n'umuntu aza kuba ari capable ku mpande zose. Kuko mu bisanzwe kuko mu bisanzwe muri domaine programmation informatique hariho abo bitwa aba developer front end. Donc bajya bakrea ama interface utilisateur hajya umuntu ashobora kuba yoshikira mu gihe hinjiye muri application. Bijya bintu ubona we nk'umuntu akeneye gukoresha application. Akaba n'aba developer back end bajya bagira logique ya application mu bijanye na côté serveur. Akabaho n'abantu zenya ba administrateur de base de données. Donc bajejwe ibijanye na base de données ya application cankwe iyo system. Hakabaho n'abajejwe security. Umutekano wa system. Kuko murazi ko ibintu vyama technology informatique usanga hari abantu bahakere. No kuvuga onye ni kuri côté ya security. Agacamwe nabigento byo ku deployinga ama system gashobora kuyeberija online. Bijya vya hosting services. No kuvuga rero tuvuze full stack developer ayo mantu yose mbande yafise konosyo. Wewe kaye ivyo byose urabishoboye? Mbande yafise konosyo niyo mpamvu ivyo nshobora kuba no gukora mugabo kuko mba ndiko nkora ndi umwe. Nimba dufate system no yikora nk'imyaka nk'ibiri par exemple ndi umwe. Mu gihe abonetse nk'abandi bantu nabo bafise competence muri zo domaine uza gusanga umwanya ushugabanuka. Mugabo de preference mu gihe ndiko nkora ndi umwe ndashobora kuba no gira intambwe shoye kwa no girako.
Donc iyo twumvise kesha abahinga bene aba ari abo twitwaye tumaze kuvugisha ngaho kuri Agaciro Media cyabwira ngo je navyize mu Bushinwa je navyize mu Burusiya je navyize muri Etazi nicaye Korea we wize ko je muntu ukiri namutoye mboje no kuvuga d'abord nsanzwe n'umunyeshuri nuno munsi ya n'ubu nsanzwe niga mu kihe gihugu iga ngaho nyene mu Burundi i Burundi ya Imana y'u Burundi yubahwe Université de Burundi campus Kiriri niga mu gisata informatique wanashima muri ndacari muri bac ya kabiri mugabo je ndi umuntu akunda kugira amarosheshe yatandukanye ndabo buryo mu bindi bihugu za gusanga iterambere ry'ubuhinga bwawe no rikorera duzwa cyane ugasanga ni kimwe mu bintu biko biratuma igihugu gishobora kuva ku ntambwe kiba gishobora kuba cyotera imbere yego nanje rero nk'umuntu amaze kuba yogira amarosheshe nababwiye ko hari ama platform sanzwe nkorerako ariko nagiye gusanga burya kuba ubumenyi twa turaronka kuko internet mu bisanzwe niwo mwigisha wa mbere je niga kuri internet niho wigira ya amarosheshe za Google kuri YouTube ukuza gusanga ari abantu ibintu we bifuza gukora nabo barabikoze ukashobora kuba bigirako burya kenshi na kenshi yo ikintu ugomba gukora mu ndi muntu yagikoze we aba ari advantage kuri wewe kuko bucura aba makosa yakoze ahatageze no gashobora kuwagira kuba wahashi muri make we waho yanyerewe ntuso kwatsitarako no nukuvuga je nino system mu kuyikora naramanje ndagira analyse ndiga ndara mu bindi bihugu ari za Allemagne za France n'andi ku migabane igitandukanye nonga muri Afrika ari bihugu za gusanga bimaze kuri yo system ya bimaze kuyikora nkabona uburyo bayikoze nkagira n'amarosherisha agiye atandukanye y'uburyo iyo system ibikora muri make Elvis nguciye mu jambo turakunda kuyaga n'aba diaspora benshi mbere nabo dukorana ibiganiro byinshi babwiye ati twe mu bihugu turimwo ama service menshi mu kuyariha amafaranga ntitukayashishisha mu maboko mugende witwaje sakoje amafaranga ugiye kuriha cyose ni numerique numerique ya ivyo none nk'ubu urabona ico vyofasha igihugu ya no kuvuga ni ibintu byinshi byafasha igihugu kuko no kuvuga mu gihe service zimaze kuba ziri numerique d'abord ngaho nyaza ko harimo icambere la transparence haza gukorera mu muco ya umuco mu service yose kuko nk'ubu dufate nk'akarorero nk'ama service za gusanga umuntu ashobora nko konderera nko muri commune cyangwa nko muri province par exemple ego hariho aba superviseur national uza gusanga bashobora gukontrola ibyagiye bikorerwa mu makomine n'ahagiye hatandukanye mugabo urazi ko bataguma bahari imisi yose no kuvuga hariho nk'umunsi bashobora kuvuga ati twebwe no munsi turagiye kuraba commune Kayoke par exemple cyangwa iyi ni tugende kuraba uburyo iri kiratanga ama service cyangwa uburyo iri kirinjiza ya mu gihugu ariko urumva ko bategura umunsi bazogenda mugabo mva indi minsi uza gusanga ibikorwa ariko birakogwa ata supervision yabo ihari yego nukuvuga rero muri ico gihe uza gusanga umva ntibashobora kumenya ati none ino minsi tutari turi ngaha byagenze gute baza bavuga ati raporo ni muduhe raporo bakaba raporo nivyo nyene bafata nta bindi mugabo murumva yuko ko vyogenda kose muri raporo baba batanze urumva ni c'est sample usa niko no bivuga umva nta transparency birimo nimba je ndakubwira ati byahinjiye imiliyoni 100 ofete nta bintu byo kuvuga igiturire corruption no nta byo kuvuga ngo ndaguha gasoda oya kuko no kuvuga umuntu asaba service yibereye muhira je ngo ndashaka ko nibereye muhira nk'abankene nka extrait de naissance cyangwa muri systeme ya civile Burundi mbafisemo konte uko konte maze kuyikora uranayikonfirima karonka access kwinjira muri system cyangwa ndamwo hariho aho nashobora kuba notegura umuntu ashobora kugira demande interface imeze neza gose kandi iri user friendly donc yoroshe gukoresha gashobora kuba selection service bukeneye imbere iyo extrait de naissance ibifise ibintu bisabwa kugira ngo ushobore kubaho donc marazi yuko harakenera ibikumu par exemple fingerprint harakenerwa n'ibindi byangombwa ibigeye na signature ivyo byose no kuvuga hariho uburyo ushobora kuba wo birungika habwo ushobora kuba wo birungika mugabo nka signature hariho amantu zenya ama interface yatandukanye ku bivanye na role y'umuntu muri system umva nka mustanteri n'umwana gihugu gasanzwe umva ko na niveau zitangana bose no kuvuga bafise ahantu hatandukanye bashobora kuba bokorera kandi umwe wese no kuvuga aza gukora bijya nyene asanzwe akora wenyene akoresha iminwe yiwe canke n'inguvu ziwe aza kwikorera muri system nimba je nshobora gusaba
service nk'umwene gihugu ndazisabira muri systeme nyene kandi nibereye muhira nyene avec internet gatoya ngira ngo we mu kubaka iyo systeme mbega izawe yaraheza kubaka mbona uvuga ino systeme nakano kanya yokora ya nakano kanya yokora ya yoshobora gukora mugabo hariho bimwe jena mu bisanzwe nifakije cyane ku bintu bikomakomeye aho nyene gira ko utubwire nayahe ma departement y'igihugu ubu ushobora kuba warashizemo nk'ubu nishobora je kuba nkene passport nshobora kuba nkene ndazi ibijanye n'ubuvuzi we washizemo yahe ma system mbona ukuvuga ino systeme je bwe nayubatse ndafise architecture yayo cyangwa se igishushanyo mbonera cy'uburyo systeme izoba yubatse yego nukuvuga ino isivile Burundi azoba ari nka point d'entrée principale donc nukuvuga izohuza ko leta urumva niyo iconnecta ayandi mahanu zenya yose yego nukuvuga nk'izo service nka ukerewe nka passport par exemple urumva yuko we nta kuntu ushobora ko bosaba passport mu gihe leta atayihari par exemple kumva donc iyo ntuzenya iyo ino system mu gihe yo biterashirwa mu ngiro niyo mvo cyusaba passport gute kandi passport azoba ari service izo bije y'igihugu muri make ino isivile Burundi ni nk'inzu inzu rero murazi ko irafise amashamba muri make we nubwo ari wayubatse wifuza kwiba system ikoreshwa n'igihugu cyane gose ntibi ikoreshwa n'umuntu ku giti ciye ya kuko nubundi urumva ni system y'igihugu kandi n'amadone cyangwa se amadone yose na y'igihugu none uyu munsi kuba sinzi ngira bigize kanga uja kuri media kugira ngo sigure ibi mboje navuga yuko ari ryambere ya ariko none indongozi donc abatwara igihugu iyo systeme barayizi mbona kuvuga navuga ko batarayimenya niko no bivuga kuko nkuko ndabibabwiye ni ryambere nje kuri media kugira ngo nshobore kwa no sigura bino bintu ariko nsanzwe mfise urubuga rwanje donc page wanje ya Facebook nsanzwe nkunda kumera nk'usigura bike cyane yego novuga ko ari nka 10% amaze kuba no sigura ibijanye n'ubugino systeme kuri ko tewe mwene gihugu gusa maze kubabwira ibintu bikeya kandi nabonye ko bamwe bari interesse gose ariko sindaronka umwanya wiyagwe kugira ngo shobore kuba no bisigurira abantu boshobora kuba bacibana bifata mu ngiro ino systeme gashobora ko yoshigwa mu ngiro ngaha mu Burundi muri make novuga ko mwavuze ko yuko mwashizemo donc izo departement nizo shaka kumviriza mu gihe igihugu co yakira kavuga tugira tuyikoresha iyi system mu ntumbero zo korohereza umwe n'igihugu yego mwashizemo nukuvuga d'abord uno munsi muri yo system ko nabwiye uno munsi je system nakoze ni system muri make muri no mwanya irirebanga yego kuko nta zindi system ziraza ziconnect na donc nta zindi system ndashobora kuba no shiramwo externe ubona koze nababwiye ko ino system imeze nk'inzu uno munsi roje nakoze inzu par exemple hakenewe gushirwamo ivyumba rero ya hakenewe gushirwamo ivyumba okay no kuvuga no munsi je na digitalize ama service d'état civil yonyene ajya ama service dushobora kurondera muri commune dushobora kurondera muri province dushobora kurondera mu gihugu mugabo ajanye n'abene gihugu ayo yose umuntu yoshobora kuyaronka aciye muri yo system atarinze guca kurariya atarinze kuja ku mabiro afata ama déplacement ko je ari kintu cyambabaza je nashaka kwa ndinga mu gisagara cya Bujumbura ko je maze igihe kinini gose n'igino ugasanga nko bagutumye gise de naissance urinze kuduga vraiment ruguru none nk'umuntu ari nka mu gisagara cya Bujumbura akenda kuduga hari Ingozi Gitega ama déplacement nyene ngo usanga gutwaye hafi y'ibihumbi 100 cyangwa se nkana nawe ari nk'umuvyeyi aza kugenda kuyigusabira hari n'igihe usanga ari nk'abavyeyi nyine batazi uburyo bigenda bigasaba ko ari we wigira umva bigutwara ama déplacement mugabo n'umwanya yego kandi umwanya ni kandi hari n'igihe umuzi utacuzuyizanya ahubwo ugasanga ugiye kurindira nk'imisi tuzoyirunge kashanke andiko ntangiza mpe kuri de naissance gusa sino haro n'andi ma service murazi akunda guteba ugasanga areze n'indwi ukwezi ibintu nk'ibyo rero muri no systeme ico kibazo cyarakemutse wewe nuvuga nk'ubu nyine ugize demande ya accès de naissance nimba mu kuko systeme ubugene ikoze ni systeme iri intelligent icubwenge ibyo maze gusigura maze kukwereka abantu narabetse yuko nashizemo n'ama intelligence artificielle ya harimo intelligence artificielle yabi izofasha umuntu wese agize visite kuri yo platform igashobora kumwishura ibibazo abantu benshi bakunda kubaza ikabiri yo systeme mwishura donc sumukozi w'iyo systeme sumukozi no vuga iyo systeme izobiri online 24/24 okay narashize ko ico bitwa chatbot cyangwa en assistant virtuel do isivile wow ya
Wow. Okay, nk'ubunye hariho amasysteme dukunze kubona ateba kandi atarakwiye guteba. Nk'ubwo gasanga je nshaka kuriha OBR. Nkaca nja muri banki nshazanga hari abandi benshi bantanze kandi mwizo kurindira bashikiwe. Nubwo nani nashaka kuriha kumesha nja mu bindi bikorwa nciye nirirwa ngaho kugira ngo nkore ico gikorwa cyonyene. Eske navyo ivyo byose no kuvuga muri no system ivyo byose bizoba byakemutse. Hama none ko ahantu henshi iyo tugiye muri banki twarishe turishe kuri service runaka twa dukeneye muri leta bene ziziriho baraduha lesiko twarisha amafaranga muri yo systeme navyo bizoba birimo ivyo byose no kuvuga bizoba birimo no kuvuga muri no systeme nashizemo algoritme yuko we no kuvuga mu gihe we uhejeje kugira demande yego ubu ngene direct system ikigiye ico bitwa generation automatique ya facture kubona d'abord imbere ko uruyika demande systeme imanzika kwakubwira ati banzu verify yuko ibintu we usavye amafaranga ugirurehe yuko ari yo nyene ufise kandi yuko service wasavye ari yo nyene wasavye hama gacu confirm baje confirm no kuvuga ababijejwe canke abo wituye ukeneye iyo service bacha babona direct kuko nababwiye ko systeme izo biri intelligent no kuvuga niba dufate nka musanteri canke ubundi muntu kanaka yinjiye muri system system iramubwira ati hari amatashi hari amatashi utegereza gukora hariho ahantu ashobora gufyonda akabona ati tashe igihombi canke tashe ijana z'abantu basavye amadokima utegereza kuzitreta afyonze direct acashikira kuri interface aho ashobora gutreta amadomande agashobora kwanira agashobora kubona ati ino demande umuntu yagize nikwiye gutangwa kuko nimba hakenewe identity ya karanga muntu yarungitse muri cyo no kuvuga aca mu notifya arashobora kumurikira notification ati we wasavye no document hariho ibintu taragirane utaruzuza nimba ari nk'ibintu biza gusaba ko aza kugira rendezvous umva yuko aca agenda kwitaba rendezvous bate nka fingerprint par exemple hariho bigene ko ndiyumvira yuko fingerprint umuntu ashobora ko yoyirungika akoresheje rya service native za Android ya fingerprint nyene yo kuri telefone ashobora kuyikoresha mugabo ariko wewe ubishobora kubikora cyo byose nari nabonye ko noshobora kubona bishiramwe mugabo chansanga harashobora kuba hatarimo ibintu bya confidentiality muri uwo mwanya cyamvuga ati rero no kuvuga umuntu wese mu gutanga ibikumu donc ama fingerprint azogenda kuri kumu aja communal canke kuri mustanteri biwa mutwara agende ya register ibikumu hariho n'ubundi buhinga bwo mu bindi bihugu uza gusanga barugisirana na iris ijisho canke ico bitwa face recognition donc umuntu nyine isura system ikamenya ati no sura ni yana ivyo byose no kuvuga n'ubuhinga donc mu bisanzwe ibintu by'ama system biba bifise ama version rego no munsi nitwo nibwo system ya balance byose nivyo yabirimwo byose yego mugabo bigenda vyongerwamwo buke kugeza system ikazoba iri komple none nk'ubu hari ico nca numva keshi yo systeme zije ari zishasha hari gihe bene kuzikoresha badashoboka babishobora wasanga birasabwe ko hashigwaho aba aja ngira ngo biyo societe cyangwa biyo systeme baje gufasha abanyagihugu bizova bikenewe nk'ubu bara nko dufate nko mu bijanye n'amayinite harashizweho aba aja baba bimihoro idandaza namwe bizokenewe mbona kuvuga muri no systeme nabwiye ko je namanagiza marashe mu bindi bihugu nkuko bisanzwe bimeze no mu bindi bihugu no ngaha mu Burundi niko nifuza ko twabikora nuvuga systeme hamwe nize bazifise aba aja nuvuga zo bariho abaje ba isivile Burundi bahembwa na leta yego bazoba bajejwe ibijanye na ntuzenya na systeme ya isivile Burundi nyene ha mu kuyamamaza mu maformation y'atandukanye marketing n'ibindi bigiye bitandukanye nuvuga bene gihugu ikintu mu bisanzwe ikintu cyose kigigishasha abantu baba bakeneye formation barakeneye kwigisha uburyo cyo kintu gikora cyane cyane ngaha mu Burundi ibintu by'ubuhinga bwa none biracari hasi gose nk'icyo gisata cha formation marketing ni ibintu bizotwara nyine umwanya n'uburyo ndetse bugiye bitandukanye kugira ngo abarundi cyangwa se umene gihugu wese yumve rino terambere rigiye kuboneka kubijanye no korohereza abene gihugu mujanye n'ama service bagenda basaba muri make urumva
sinukorohereza rero bwa ndi ama service gusa ahubwo bizonatanga akazi ya akazi kuri benshi. wow akazi ni kabaho baze bavyibuke ko kabonetse kubera umujene beje ariko nabona okay mu bintu bijanye no kugwanya ibiturire mwavuze ko bizoba inyishu ikomeye cyane gose ariko none ubwo nibizoca bituma ubuzi bugabanukaho muri abo ma service mbona kuvuga ino system uburyo imeze mu bantu basanzwe donc bakora ubwo buzi izo bije nko gusubirira par exemple mu gihe bazoba bari karivye canke bafise notion kubijanye na programmation plutôt kubijanye na technologie informatique bazobandanya nta ngorane nimwe kuko ni formation umuntu agira ega no kuvuga ino system urumva nabo buboha bacu ba mustanteri n'abandi nababura amatari n'abandi murumva yuko nabo nyene basanga bakora mu buryo buri traditionnel bakoresha amakopi ibintu bya impression ibintu nk'ibyo murumva yuko ubuhinga ni bushasha buzabuje mu gihe no system yamaze gushirwa mu ngiro donc imaze gufatwa mu minwe donc hazoba na formation kuri abo bacu umuntu abere ku buryo ino system bazoyikoresha rero no kuvuga naba bandi bato bari basanga bakora service ino system izobije gukora mu gihe bazaba bafise notion umva murumva yuko muri make abantu bize ibije na informatique bagiye kubona akazi ariko n'abatize na informatique nabo nyene hariho abazogira icyo bitwa mizajuru donc biba forume gushasha okay hari akandi kabazo ngize gatoya kubijanye nuko kuri hizo service ko muri umuntu abakeneye muri leta hari ushaka yihuta hariho nuko muri biri normal nzoza ndabisavye ko ndabishaka nkahigiye ejo ariko hari n'ubisavye bikeneye ubunyene ubundi naho byo twara kweza atarabironka ntabone ko ari cyo mutwaye kabo ya no kuvuga ivyo nibaza ko barishe batobiri hakumwe oya ntibari hakumwe yego no kuvuga ino system mu bisango nabagiye ko ni system iri intelligent kandi system ikomeye gose no kuvuga uri kuragira demande hari icyo bitwa ama priority nashoboye kuba no shiramo donc priority no kuvuga hariho normal ujya mwene gihugu muto ata amafaranga afise nyene aboneka azoshobora kuronka document kandi ma frais supplémentaires yongeyeko azo ari priorité normale aho kuvuga abana shima azoba yarishe par donc azo yarishe nyene amafaranga ari direct ama cash kandi ibyo byose no kuvuga system irabitrasa kuko nabwiye ko document rega sabubo habacu bazoyiguha ni system yiguha nubwo umuntu azobarisha amakashi nyara akazana ku mwubaho wacu akamuhati ndarisha amafaranga ya kino kintu ntashobora kuzo uwo muntu azoshobora kuronka iyo dokima mu gihe uwo muntu ataremeza yuko muri yo system ataje kugira atagize validation no kuvuga rero kuri cyo cy'ama priorité kuri normale nta ma frais supplémentaires azokwiyongerako aho no kuvuga wogize yuko uzoriha amakashi direct uzoca usaba na rendez-vous vuga ati nzoza kuriha itariki ni hari hano ushobora guselektiona rendez-vous bacho bivuga ni itariki ati umunsi uyu nzobanje kandi ko muri ugashiramo na motif y'igituma yiki na motif no kuvuga motif yo itegerezwa kuko nko mu kugira demande ariho uburyo nashizemo ibintu bitwa requis donc ibintu biri ngombwa system nishobora kukwemera kubandanya mu gihe ivyo bintu utabikoze dufate ngaho nimba uvuze ati très irije cyangwa ati ndayikeneye vyihuta no kuvuga aho nyewe ku mafaranga nimba document y'ku gihumbi azoca ba forward dushira 2000 mugari très irije ngaho no vuga ucuyura nka mu munsi umwe wonyene direct hama no kuvuga ari très irije no kuvuga vyihuta gose ikintu ca mbere ukimaze ukagira warajisifite d'abord motif y'impamvu yikeneye ugacujisifite na motif diligence kavuga ati jewe dufate nkubu ati mfise urugendo rw'indege ku wa mbere bisaba yuko iyo document naba ndayifise ujisifite na motif diligence rero hama no kuvuga muri ico gihe wewe uca wongeza ko fatu donc acaba hariho uburyo nagiye ndabikora donc amafaranga acaye gwizana gatatu niba ari kuriha nk'ibihumbi ijana wumva uriha umva ucira twasamira mugabo ikiboneka direct mwisahe mu bungeno gacuronka ico cyangombwa kandi aho uvuze ico ncanibuka yuko hariho ajya rijya hure rya diaspora biye bise ngo ni semaine de la diaspora iyo bariko baravuga na leta hariho ya 2023 bari basavye gouvernement y'u Burundi ngishyireho service bita express ukeneye aga service kihuta nibaca bayagwiza hama
yeah bamubwire ibinyaruki ivyo byose birimo muri no system ni ukuvuga wewe nababwiye ko ino system bisanzwe yorohereza umuntu wese bivanye n'igiti ciwe n'ukwangana ariko eske muvuze ngo kuriha rero ico naco cyekigarukamwo ibindi bibazo harabatwara amafaranga usanga yase muri za Cash Eco Cash hari n'uyafise kuri compte bancaire vyumvikana ko iyo system izocikorana n'ivyo bisata byose yeah no kuvuga kugira umuntu agenzura amafaranga yiwe yakoreshe avec telefone cyane gose no kuvuga ino system buryo bimeze imbere yuko uvalida payment yego d'abord manzo ga selectiona icyo bitwa payment gateway donc méthode de paiement urashobora kuriha par cash ya mafaranga y'amakashi uzogenda ukariha ugiye nyene kugira urihe nyene kuri biro ikwegereye ya cyo kumwaje wa Isivire Burundi azoba kwegereye hama urashobora guselectiona par ayandi ma systeme de paiement azoba abaye integre fate nka mobile money no kuvuga izobikuvra zitatu hariho Rimi Cash Eco Cash n'izindi zizoba zigiye zitandukanye zijanye no kuriha nyene mu buryo nyene buri mobile donc paiement mobile novuga ko hisemo nka Rimi Cash uzoca selectiona donc uzoca ushiramo nimero de telefone yawe ukeneye ko amafaranga azovako novuga muri ico gihe imbere uko ayo mantuze azoshirwa muri systeme no kuvuga hazoba hariho d'abord partnership izoba yabaye hagati ya leta n'aya mantuze n'aya ma fournisseur donc aya mantuze ya telecommunication ya telecommunication no kuvuga bazozana ico bitwa application programming interfaces bazizana tuzishiremwo muri no systeme ku buryo no kuvuga umuntu azoba nimba dufate nka limitere tugiye en partenariat hariho uburyo tuzokora n'aba programmeur ba limitere baduhe interface de programmation hama tuyentegre muri systeme kugira ngo ino service yo kuriha par Rimi Cash izoce iboneka muri systeme muri ico gihe hariho d'abord interface principale nashizeho umuntu wese azoshikira ko naho yo bari mu kindi gihugu interface azoshikira ko aho no kuvuga tuzarabona ibintu byose byagiye bihindurwa muri system service yose giyemwo abantu bose bakoresha iyo system bose bazoba notification ati uno munsi system ya Isivire Burundi iremerera bene gihugu gusaba passport par exemple ati uno munsi system ya Isivire Burundi iremerera abarundi bose kuriha bakoresheje Rimi Cash cyangwa Eco Cash cyangwa amabanki dufate nka BCB par exemple uhisemwo BCB mu kuriha uzocubona formulaire complete hamwe ijya nimero ya kari plutôt ushiramwe ntuzenya nimero de compte yawe fate nyimbo uri muaje wa BCB uri mu mamire wa BCB uri mukire wa BCB hama no kuva amafaranga azova kuri konti yawe acagenda hehe muri ya system kuri konti y'igihugu hama dufate nimba uvuga ati ngomba ndihe par carte nk'abagiye ba diaspora atengire ndihe par carte bancaire carte bancaire murazi biyigize hariho nimero de la carte hakaba na zijya date d'expiration n'ijya code de sécurité ibiharuro bitatu iyo formulaire izobi iciboneka direct ukimara guselectiona iyo méthode de paiement hama rero no kuvuga cyo complete byose wewe urungitse ucumanza ukarindira hama seme hakwereka ati votre paiement a été accepté no kuvuga rero no kuvuga n'uwo muntu we ukeneye uwo muntu azoba akeneye kugutunganiza iyo service ashobora ati ino document iri complete ibisaba byose byakwiye yamaze no kuriha nuvuga muri ico gihe rero system icimwemerera gutreta demande yawe hano sinze ko muhumva neza nuvuga system ntishobora kukwemerera yuko utreta demande y'umuntu iri incomplete nibikunda nuvuga naho umuntu bijye usanga umuntu aciye nko ku ruhande ati rabo ntunganiza ati ibinyi biracyagoranye ibyo ntibizoba biriyo muri make niya transparence uri kuravuga bizoba bikora mu muco cyane gose urakoze cyane Elvis ndiko numviriza ubu bwenge n'ubumenyi byose ufise mwaje nkamuncamo uri mutoyi no nibaza ko kuvugisha imyaka ukuri ataco bitwaye Elvis ufite imyaka ingahe n'ukuri boje mu bisanzwe ufite imyaka 23 ni mike cyane mugabo je mu mutwe ndakuze ku myaka 23 uwo muntu akoze service nako system ishobora gukoreshwa n'igihugu. Wow. Elvis numva no gushimira ibisigaye ngira ngo indongozi hariho benshi badukurikirana
biyaranje ubutumwa bushikira abashikiranganje bushikire nyene cubero mukuru w'igihugu bushikire benshi bashoboka cyane na cyane bisigaye nzoryoherwa ninabona iyi system igiye mu ngiro kandi baza ko si jeje nyene bizoryohera nawe murundi kazi canke we wumva ururimi rw'ikirundi nimba ari kintu nakimwe uhora ushaka gukina mu Burundi nivyakogoze wumve ko ari iteka ku bwawe no kwiteka ry'igihugu Elvis turagushimiye gose yego murakoze cyane nanje ndabashimiye okay nuko sangiza kino kiganira abandi kigere kure kuko iri niteka ku gihugu cacu reka libe niteka ryawe libe niteka kuri bene wanyu b'abarundi kino kiganiro gisangize benshi bashoboka nuko duhure mu biganiro by'ubutaha bye bye